Ndasubiye kubaramutsa cyane mwebwe mubandanya munkurikirana. Turabire hamwe uko umuntu ashobora gukora broadcast group canke ico nokwita groupe de diffusion. Canke groupe de diffusion ni ahantu ushobora ni groupe ukreya hanyuma ugashobora gushiramwo abantu kanaka ushaka kuvugisha ku bintu kanaka muhuriyeko, hanyuma abantu uvyanditse muri iyo groupe iyo abantu baba barasizemwo bishikira umwe wese inbox. Kubera iki? Hariho abantu usanga badakunda gusoma message zica mu magroupe, ugasanga iyo groupe yanyu mufise ni groupe ngirakamaro, ni groupe ngirakamaro bivanye n'ivyo muhuriramwo. Biba bikenewe yuko rero hako ivyo bintu birondera muri groupe bivanye n'ukuntu usanga umuntu groupe yazitiranije zose yazinganishije, ugasanga ntakunda gusoma message zo muri groupe, ugaca bimuha inbox. Rero kuza uravyandikira umwe ni vyiza cane ko ubirungitse une fois bishikira bose mu mwanya umwe, kandi bikabasanga indani mu kabuwate muvuganiramwo na wewe ubirungitse. Nuko niyo bita rero broadcast group canke groupe de diffusion canke ahantu muyagira n'abantu bawe bose, kandi umwe wese bikamusanga ahari aho muvuganira muri inbox. Okay? Iyo groupe mu kwikora rero mumva ko ari groupe WhatsApp, uca muri WhatsApp. Uciye muri WhatsApp, barandi muri WhatsApp, cinca ngaha ku turongo dutatu ino. Okay? Afyondamwo. Okay? Ngeze ino rero ngaha. Cenza ngaha handitse murahabona mwese new broadcast, new broadcast. Ufise novuga telefone iri mu kirimi c'igifaransa muri French abona groupe de diffusion, je mbona new broadcast, nawe wowe iri muri France ubona groupe de diffusion. Okay? Ugeze ngaha rero ushana ngaha muri new broadcast. Okay? Ikikubwira yuko ikenera abantu 256 ntibarenza. Okay? Ugaca rero utanga gushiramwo abo ushaka, ugashiramwo abo ushaka. Okay? Ugashiramwo abo ushaka, nimba bagushiramwo uyu nkamushiramwo, nimba bagushiramwo uyu nkamushiramwo. Bandabazi abo bantu dufitaniye gahunda y'ibintu kanaka duhuriramo. Nimba bagushiramwo uyu nkamwemezamwo, nimba bagushiramwo uyu nkamwemezako. Mpejeje cacana ngaha kuri iyi video ngaha hasi murayibona mwese. Kandeshaho agafresh kugira muyibone vyoroshe. Caha ndafyonda kuko akavi ndafyonzeko ikimba nkereye ya groupe yanditseko ngo c'est irrécipient. Murabona c'est irrécipient bisigura hamaze abantu ndwi. Ikizo yikubwiye neza ifite akantu kameze nka micro, akantu kameze nka micro. Nukuvuga iyi groupe de diffusion no kwandika ngaha muri groupe, nkandikamwo bonjour, nkacandika ngaha kuri iyo kunka nyene. Iyo bonjour ushikira abantu ndwi bose, kandi bashikira inbox nkuko ndamwandikiye wenyene. Muravyumva? Hanyuma rero muri groupe de diffusion washaka kushiramwo abantu no munsi cyo gashiramwo abandi. Ushana ngaha nyene muri paramètres, muri tete murahabona ngaha muri profil ya groupe, ugafyondamwo ukafyonda muri groupe de diffusion indani c'est irrécipient, ukafyonda. Washitse uca wemeza ngaha ushana ngaha murabona ngaha mu burongo butatu, utura tuburungu butatu ngaha nushufyonda kugira waje utemwo abandi bantu ushaka. Okay? Ucafyonda gace kubaza ngo add récipient. Récipient bisigura umuntu, member, ugomba waje utemwo umuntu ucumfyonda ngaha gisubiye guha contact zawe zose.
ihera kuzo umaze gushiramwo ugaca ugenda urashiramwo abandi ugomba ugashiramwo bose ugashiramwo ko musujije ugaca ukemeza ngaha musi ngaha babantu hejeje gushiramwo nabo bakagirane bakajamwo nuko groupe de diffusion ikorwa. Hanyuma hejeje kuyikora urakeneye kuyita izina. Okay, urakeneye kuyita izina. Urashaka kwita izina nayo nyene ukaza ngaha kuri change broadcast name. Urashaka kuvuga abo dusanga ibi nibi, urashaka kuvuga group loyal queue members, group loyal queue prospect. Ushaka ko abantu kurigisha bamaze kuba muko murakorana, bashaka kuba muhuriye muri bijya na biriye, uca wandika izina ikorespondana n'ivyo muhuriye kugira uzobone. Hagiye usanga abantu bafite ama broadcast menshi, ugasanga basangira icupa. Okay, abo basangiye coopérative association. Okay, kanaka nukuvuga amaze ufite ama groupe de diffusion menshi utayatandukanije izina hegusanga uko wandikira uw'inzoga ugasanga umwandikira coopérative mugabo yatandukanije intuzeye izina ucubona uti ngo munandikire muri babandi duhuje ibi vyiyumviro ibi nibi. Ni kuvuga rero nuko rero bakreya nuko bakora groupe de diffusion broadcast group. Umuride hari ngaha ariko aranyumviriza nibaza yuko iyo groupe arayikeneye kuko abaride hayevye muyaga ibigena biriya kugira message ubahaye ibashikire bose inbox umwe wese ahabari ikamushika nko kumwandikiye mwenyene ariko waciye muri groupe kugira bigirene bigufacilite ko information itaba neglige. No kuvuga iyo irungitse muri groupe isanzwe musanganywe isanzwe biza muri groupe haige umuntu usanga ari umuntu neglige cyangwa mwa abantu bose usanga ari abaneglige ugasanga imurungitse ntibabonye bose mugiye imuhaye inbox ningo kubimwandikiye. No kuvuga rero groupe de diffusion ifise akamaro kanini ku bantu bafise ibintu bahuriyemwo byo byose. Hama n'abakora trading nabo barakenera groupe de diffusion mu gufashanya inkuru shasha bose akayiguha inbox ko musabirora yuko igushikira vyoroshe gusumba yuko yakwiruka muri groupe ugasanga nturose n'umwe yakwisoma mugo umuntu yakwandikiye inbox avuga ati Emeline yanyandikiye message kandi ayisome ko musa ugasanga rero iyo message yawe urungitse iragize valeur kuba yarwikiye kubera yabahaye inbox nuko mwanda y'munkurikirana.